Mtazamaji wa STEN TV www namaanisha STEN TV worldwide, ndakwibutsa wewe umaze gukora subscribe walakoze cyane respect, na utarabikora tugusaba gukora subscribe kugira ubandanye wironkera inkuru nkizi nizigiye zisumbaha umwanya ku mwanya. Yes, uno munsi twashoboye kubaronkera inkuru iri kiravuga ko byinshi, inkuru y'abaririmbyi babiri aribo Benturo na Mona Ward. Inkuru imaze igihe iri kira trending ku mitandao, n'ubu akaba ariyo ikibandanya, mugabo tutari bwashobore kuronka neza na neza ikintu cyo tuma dushobora kubazanira inkuru tukayizana mu buryo uvuga ati ruri reality, tukaba twarashoboye kuza turakurikirana ibi nibi byabariya na bariya bashoboye kuza barandika ku mitandao yabo. Twariyumviye byinshi tukavuga ati mbega iri kosa niryo umuririmbyi Benturo yoshobora guhogwa, ikosa ryo gufata umuririmbyi mugenzi wiwe isura yiwe akayishira twavuga ati akayikoresha mu kuyishira ku muntu yambaye ubusa. Niryo kosa ryotuma atwagwa mu mpimba. Twari bagije byinshi n'abandi baravyibaza baravuga ati wapira isi kosa yotuma rimutwara mu mpimba ibi nibi binabiriya. Muga tugerageje guperereza, aba twagerageje kubarabira tubikishije hirya no hino, turabona ati kutababariko kwa Benturo byatumwe n'amakosa menshi Benturo yagiye akora agenda atandukanye, asaba imbabazi ababarirwa, mbese n'amakosa mwamwe akaba afitaniye twavuga ati nk'imigenderanire n'ikosa ritumye hanini rimushira mu mpimba. Mbega ayo makosa nayahe woba wifuza kuyamenya? Tugerageje guca hirya no hino kuko abenshi barapostinze bavuga ati ibi nibi nabiriya Benturo nababarigwe, abandi ati uvuga ati Benturo ababarigwe ntufise mushikawe canke nk'uri umuvyeyi. Urumva rero tugerageje kuraba ino nino nk'amakosa benshi baba bagiriza ko Benturo yoba yarakoze, akaba yomutuma yongereza ingufu zo kuvuga ati nafungwe. Niyo tugiye kubahereza muri uno mwanya, mudutiza amatwi gato kugira mushobore kuyumva. Baravuga ati Benturo ikosa rya mbere ni rukoti, aho yubahutse kuvuga ati ngo ikoti mvyeyi ngo ikirato nkozi. Ibyo barabishira mu ikosa Benturo ryo barituma atariko arababarirwa. Irindi kosa yoba yagirizwa ko yoba yarakoze ni Benturo aho yashoboye gupostinga ibintu nk'ibi ari aryamanye n'umwigeme twashobora kuvuga ati Nice Sky, aho ico gihe yashoboye naho nyene gufatirwa ibihano na label yarasanzwe arimo ya Empire Avenue, aho yashoboye kumutirimura ikavuga ati wapi ico muri Empire cerekana iyindi ndero ni ndero nke, baravuga ibi nibi, aho yasabye imbabazi akazigirirwa. Ubu naho Benturo ntiyahashe, ubu naho aho yaciye afata isura y'umwigeme umuririmbyi kazi mugenzi we akamukoresha mu gukora cover y'indirimbo yiwe. Indirimbo ugerageje kuyumviriza zirimo amajambo adatomoye yino hariya, abandi bakavuga ati Benturo yakinishije Imana, aho yaramaze iminsi posting amafoto avuga amajambo, ayavuga ko amajambo atabereye, afise Bibiliya ngo ubu twarakwijijwe ngo ubu tuba mu rusengero. Urumva amajambo nkayo rero, ibyo tukaba tuyikonsidera mu makosa yoba atuma Benturo n'ubu akiri mu mpimba. Yakoze amakosa, urumva bavuga ati ko yakoze amakosa menshi agenda yasabira ko imbabazi ababarirwa mugabo adahaha. Ubu rero iryo kosa bamwe bakaba bavuga ati nahanwe, abandi bakaba bavuga ati nubwo biruko nababarigwe. Turabona amakomantere y'abaririmbyi bamwe turahera nko kwa Masterland, Masterland aho yashikirije ubutumwa bwiwe avuga ati hari uwavuze ngo le linge sale
solave en famille. Nanje nti umugabo w'ikijuju atwenga imbohe. Twifurije amahoro Benturo kuva mu ibuye no kwihanura aho yanyereye. Nayo aha kwisi personne ne parfait. Iyo ba ikosa ryose ringana igihano inzu zose zo kwisi abari ubusho. Vive l'amour, la passion et la solidarité entre les acteurs de l'industrie culturelle et créative burundaise. Ayo n'amajambo yashikirijwe n'umuririmbyi Masterland ariko aramusabira imbabazi kuri ibi na biriya. Turabona n'ayandi majambo yashoboye gushikirizwa n'umumenyesha makuru kazi ariwe Hozi Irakoze, aho yavuze ati hoba hari umukobwa canke umugore yoba ariko aratuka Mona Warda ngo yarafungishije Benturo, yari kumubabarira canke amujije kugira tumusabe aturungikire agafoto kiwe atambaye tukamupostingire hama tuce tumusaba pardon. Wanashima live hama bihere canke ni bimwe bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. N'amajambo yashoboye gushikirizwa n'umumenyesha makuru Hozi Irakoze. Ni benshi bagiye bavuga ko vyinshi ibi na biriya bara aho twovuga ati umutambukanyi wa Big Fizzo ariyo Kimana Edith Stein yashoboye kugira nawe nyene ico yivuze ko byavuzwe kuri benshi kandi n'ubu bikivugwa. Mbega nawe uvuga iki? Ayo makosa tuvuze nawe wobuyabona mbega nawe niki kintu kwiye gushikiriza kwifungwa rya Benturo ababarigwe canke ahanwe?